Nshuti namwe bagenzi mukurikira ibiganiro kuri Kabaza Web TV, kaze mu kiganiro twagiranye na Francis Rohero kuvyerekeye politike. Francis Rohero rero ni umunyapolitike aheruka gushinga umugambwe FPI, Fraternité des Patriotes ineza mu majambo yose. Francis Rohero rero imbere yuko abaganirira reka abanza bidondore. Je navutse mu 1972. Navukiye nka mu gisagara ca Bujumbura muri komine yitwa Mukaza, ni muri quartier yitwa Rohero, muri Rohero ya mbere. Hanyuma abavyeyi banje bari abakozi ba leta, ego mama yari umuforomakazi, data nawe yari docteur en économie, yari mu bategetsi ngaha muri iki gihugu. Hama bari bamuka mu ntara ya Gitega, umva ko bari baje mu Bujumbura gukorera leta. Rero mu ntara ya Gitega bavuka muri komine ya Bugendana, muri komine ya Bugendana hafi y'uruzi Ruvu, ahantu bita hagati mu mana za Mugera naho bita Mutoyi muri kino gihe. Kuja nagiyeyo nkuze mfise imyaka 9 niho natangiye kujayo, hari mu 81 kebuke ngiye kuraba sogokuru. Data rero yitwa Rohero Majorique, mama yitwa Ntabuyankira Helena. Sogokuru rero avyara data yitwa Rohero Alexandre, nabo nibo namukako nuko vyagenze. Hanyuma narabaye umunyeshuri muri iki gihugu mu mashuri mato mato ngaha mu gisagara ca Bujumbura bita kuri Atene primaire. Yego ndavyibuka ndaja mu mashuri yisumbuye aho bita kuri lycée ya Mutima Mweranda. Hanyuma ndunguruza ndaja mu seminari nkuru, ndaja mu seminari y'Ibuta, aho nabayeho mu bintu byinshi byahinduye ubuzima bwanje. Bwari ubwa mbere nja muri internat, kuba ahantu ntazi, ahantu hakanye, ahantu haryoshe niko nobivuga ico gihe. Hanyuma ndahigira gukundana ko nari kure y'umuvyeyi, nari ahantu nk'umukristo mukatolika nigiye gusenga na cane kumenyana n'abantu, yego hari baryoshe. Hanyuma ndanahavanaho ni n'umuhamagaro wo kumva ngo no kwebera Imana. Nahavuye rero ntiranje mu seminari nkuru iburasira, aho naho ni nabayeho mu kanyamuneza kenshi cane, ndamenya byinshi, ndaca ubwenge, ndiga filosofie, hamanza kwibandaniza mu seminari y'Ibujumbura. Ego aho nahuye n'abagenzi benshi, ubu bamwe barakuze, abasaseredoti, abantu batandukanye bari mu buzi butandukanye bw'igihugu. Ego nahavuye rero uwo muhamagaro kubera ivyo nifuza vya politike n'ibindi, numva umengo nohindura. Nahavuye rero mpagarika mpejeje ico gice ca filosofie, canja muri kaminuza y'u Burundi. Mugabo hari igihe hatari umutekano mwinshi mu gihugu, vyatumye rero ntamara umwanya munini muri kaminuza y'u Burundi. Tuciyandikisha mu 1997, camboneraho kuronka uburyo bwo kuja kwiga hanze, nacinje kwiga mu Cameroon. Naho ndahahura n'abarundi benshi batandukanye, ndabona n'abanyamahanga, abanyafrika benshi muri ico gihugu. Niho nahavuye rero maze imyaka 7 mu 2004 ndataha mu Burundi. Ego nje nk'abandi barundi bose kugira ndabinge n'iki gihugu cogira ico kimarira, nanje ngira ico ndakimarira. Nivyo muri make ivyo nagiye ndacamo. Muvuye muri Cameroon nta mabanga mwaranguye hano mu gihugu? Yego je natashe ngaha ndi mu mugambwe waruhejeje mu muhari wacise umugambwe wari wagize mu negociation muri iki gihugu. Hanyuma rero usinze amatora mu 2005, naciye naragenywe n'itegeko ry'umukuru w'igihugu kuba umuhanuzi mu by'ubutunzi mu biro bikuru by'umukuru w'igihugu, mu gisata cegereye icegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu mu birabo ubutunzi nyene. Rero ivyo narabikoze gushika mu ntango z'uyu mwaka wa 2009. Hanyuma izina Rohero ntaco ryoba rifana, imbere yuko tuyaga ibindi tubanze twidondora nyene bikwiye. Izina Rohero ntaco rifana naha bita muri Rohero nyene ngahe Bujumbura? Oya, hanini ntaco bipfana kuko jewe nivyo navukiye mu Rohero mu 1972. Mugabo aho mu Rohero bahise uko ngo mu mwaka wa 1970
urumva data yariho niko yitwa, urumva ati akitwa Rohero nta hariho, ahubwo iryo zina ryamuka kuri sogokuruza. Ego aho yamuka imugera nkuko nabibwiwe rero sogokuruza izina ryiwe ryoba ryari Rubumbira. Rero yararonse akazina k'ubuhizi kitwa Rohero kuko hari ikigabiro c'umwami ahantu biti Mugera. Umwami yaja kuharukira yavuye igishora mu Giheta. Aho rero iyo bavuye mu kugira batere bataha iwabo ahitwa Inyagisenyi baca ahantu hari ishamba hitwa mu Ishunga. Aho mu Ishunga rero hari hingwe, hari ibikoko binini binini. Iyo rero ivyo bikoko biriko biraroha aho hantu bahita mu Rohero. Iyo birohera mu Gifaransa nico bita la cour des grands, ahantu hataje udukoko duto duto. Bisigura rero yuko ngo sogokuruza rero yari avuyeyo kumwe n'abandi, hanyuma sinzi camutebeje ahaciye rero kenshi ngo nta muntu yahaca wenyene. Yarahaciye rero baramubura, baramara n'umunsi yabamubuze. Yaciye aza mu nyuma bagira ati washwe ntusanzwe ushobora kuzimirira mu Rohero ukavayo na bya bikoko biriyo, gaca kaba kazina kubizi. Rero mu bana yavyaye yarakisumwe ari we sogokuru yitwa Alexandre, yitwa Rohero. Rero abazungu bazi rumba yarabatijwe aca yitwa Alexandre, numva bamwita ngo Gisantoro, niho namenye ko ari byo Alexandre. Hama nawe mu bana yavyaye yarakise data Majorique Rohero, nuko niyo kamuka n'ivyo. Ego turaje kumva umwidondoro akwiye, kiretse uwo bashaka induru ngira nta bindi kubaza kuri ico. Reka rero tuje mu idonido. Francis Rohero yaritoje ku gatwe kiwe, ubu yagize umugambwe. Francis Rohero mwavyumviriye gute? Ubwa mbere jewe murazi yuko kuva nkira mu mugambwe ivya politike urumva kuva imbere navyumva nk'umuhamagaro wo kwipfuza ingene igihugu comera. Ndibuka ko kenshi ibintu je niyumvira narabicapa, nama ndiko ndacapa ingene ibintu vyomera, ingene igisagara comera, ugasanga nacapye amabarabara, nacapye ibintu. Igihugu rero nama ndiko ndagicapa, umuhamagaro wanje wari uwo numva imengo ibintu no bigira uko. Ndibuka ko umuvyeyi wanje yagiye twarigeze kuva muri Rohero mu nyuma twimukira mu Nyakabiga kubayo. Yava mu Nyakabiga aje gukora kuri Prince Regent, namva ingene azayidoga avuga yuko imivo yo mu makartier haba hasa nabi, nanje ngaca niyumvira ingene homera neza. Ugasanga rero ibintu byinshi nabicapa ndiko nibaza ingene nogira utuntu twiza. Jewe rero nagiye gukura namenya abategetsi, narakurikirana cyane ibintu bya politiki cyane kera cyane. Je narutse hatwara umukuru w'igihugu yitwa Bagaza. Ugasanga ndakunda umuntu umutegetsi ashobora kuvuga ibintu numva byiremezo bifise ico biriko birakora. Hanyuma naramenye n'abandi baperezida bakurikira, ndamenya Ndadaye ariko aravuga ibintu umenga ibintu avuga birafise ibyo bisigura umengo biramurikira ibintu. Hanyuma jewe rero turi mu mahanga naragize umuhamagaro kumva yuko noja mu mugambwe. Mugabo ikintu cagiye kunkabura kuva aho nari naraciye buta, numva umengo nshaka kuduza agaciro k'ikintu je numva c'umugambwe, kuko hari harabayinjyane z'abahutu n'abatutsi, harabinjyane. Ndagira ubuhara ahantu ushobora kuba nkavuga nti sinemera ko abantu bajyana, sinemera ko abantu bagira ubube gito. Ngira ngo ivyo tuzobigarukako. Rero hari akantu kankabuye kugira nje mu mugambwe. Abagwanyi bariko baragwana, kiretse ibindi byose bashobora kugira by'ubube gito, baragize akantu bavuga bati ni ic'ubwoko, ic'ubutegetsi buga ko kantu karandyohe nabwa nivyo. Umuhutu n'umututsi bashaka kugira ubube gito, umuhutu n'umututsi kandi bashaka kugira ivyiza. Ivyiza rero babihurije ku bwoko ntibusubira kuvuga, ibi babihurije ko ubwoko ntibusubira kuvuga. Nako kankabuye rero jewe ntiyangaje muri politiki cyane kuva tuvuye muri Cameroon, hama dutaha ndi mu mugambwe. Maze kujamo rero mugabo hari ibintu bitanezera. Nk'akarorero ni igihe nabona yuko bahiteka cyane umuntu yoba yabaye ku rugamba gusumba uwo bazanye iciyumviro. Nigera no gutanga n'iturorero, hariho umuntu nk'abantu babiri bashaka gusanga nk'umuntu yagiye ku rugamba atari kubera yagiye kuko avyumva, yahunze nk'uwo yari yivye amahera canke yari cyaha yakoze, ugasanga aributse mu bandi b'intwari bari bagiye kurwanira igihugu, nawe ugasanga agiyemo ari gito. Mugabo ugasanga bamurengeje kuri wa muntu atagwanye w'intunganye, iyo baranabaterereye amahera y'abaterereye n'ivyiyumviro,
mugavuga ngo kuba waragwanye bigushira imbere y'utagwanye ico kintu je sinashobora gutahu rero kubera na muntu nkunze kuvuga ibyo niyumvira kera ico gihe nakunda kuvuga nti kaje nshira imbere vision ibyo twari twagwaniye narabitahura hari ibintu twari twagwaniye bikomeye nko gushobora gutaha muri iki gihugu gushobora kudashobora gushinzwa n'abantu bariko igihugu mengo bagifashe nkagwabo gushikaho naravyumva mugabo numva ko vision y'iki gihugu idutuma gutahura ingene ejo kizomera igihe ubutunzi bwifashe neza igihe ibintu byose bikozwe neza ivyo vyatumye intambara numva ko bitazogaruka je nico narishingiye ko sinashaka gushingira ku bintu byaheze ngo twagize ibitwagire tuzokora ibi bizotuma abana bacu badasubira kujyana badasubira kumva bababazwa n'ibindi nk'ivyo nivyo rero numva ko bindi muri nico catumye mvuga nti umugambwe ntibikunda umengo umuntu amaze kugira umugambwe abugira nk'akabweta agushiramwo akagutegeka ivyo ashaka byose akakubwira ngo ntusohoka mvugana na kugira ibi ugira ibi ivyo rero numva bitanyohera niho haje yuko maze kuva mu mugambwe mu 2006 navuga nti je ndigenga ngomba kuvuga ivyimviro umuntu ndazonyumva anyumve n'Imana yabifasha bigatera imbere abana beje bakavyumva bize bivyamamare numve yuko misi ico ndiko ndaterera ivyo rero nabikoze gushika mu mwaka wa 2018 numva ko ndiko ndavuga ivyimviro hanyuma ico gihe cyose numva ko abigenga bashobora kuja hamwe aho bigenga bakagira amaliste nkuko byari byabaye mu 2015 n'ahandi n'imbere yaho hari amaliste yabigenga mu 2005 mu 2010 mu 2015 mugabo rero ibwirizwa shingiro yicarira bibuza ari bibujije rero bacabagira ati wigenga abari umwe nico gituma nagiye mu matora ndo umwe mu bigenga umengo singira umushigikira kandi hari benshi nigishije nasiguriye ivyo numva nuko rero mu byakurikiye no kuvuga twaciye tugira amanama n'abagenzi turiyumvira tuti ivyimviro byiza twashize hamwe nibigenda kagirira turashobora kugira umugambwe uhindukiza ingene abantu babona imigambwe mugabo tugire nk'ishitwazo ca politique ico nita instrument legal bidutume ejo natwe dushobora kuja mu higanwa n'abandi tukarigira mu munezero mugabo ico abantu bafatira ko nk'umugambwe abandi babifashe tugikureho ivyo kwitwaza amazina y'ibi canke nabiriya ayindamuso canke ibintu by'ivyambaro nyumve ko mbangabanya iyo ntureka mugabo nduzi ivyimviro by'abantu rero umugambwe twawukoze nk'icitwazo kugira ngo abantu bakunze ivyimviro byacu ejo ntibanigirwe mu menshi ngo babuzwe kuja mu matora ubundi tuzobandanya ivyimviro twariko turakora tubandanye tubikuza hanyuma abantu tubandanye tubaho ubwigenge ko kuba mu mugambwe wacu bitabatuma baza kuba abantu tushira ku iparati tumugarana n'akamashu umengo tubabwiye ngo mutegeza kurisha ngaha ngo umengo ni ntungwa oya nibigenge bashoye kujaho bashaka n'ahandi mugabo bazi kwera ivyimviro bazi kuko bumva bati hajyanye harashaka kugira ico batumariye n'ivyo tuzoshira imbere iki rero ni igice cya mbere cy'ikiganiro tugiranye na Francis Rohero ariko n'ibindi biracyaza